Bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tuyahera ku ngingo zikurikira. Abarundi bakwiye gufata amatora yimirije nk'urubanza rusanzwe. Akamo batewe na Prosper Ntagwamiye umurongozi mushasha w'umugwi wigenga ujejwe amatora mu Burundi iseni. Ne bamwe mu banyagihugu ba mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batakironka agasukari muri kino gihe. Abaganiriye na televiziyo Isanganiro bakavuga ko niyo ibonetse bamara umwanya muremure bayitondeye bagasaba ko yoboneka. Idonido ryano makuru ni mukanya sangwa ikaze. Ndase kubaha ikaze murano makuru tuhera mu gisata ca politike kuri uno wa gatatu abagize umugwi iseni ujejwe amatora barahiye imbere y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Uwo mugwi ukaba urongowe na Prosper Ntagwamiye yasubiriye Pierre Claver Kadihise yahora arongoye umugwi warangije ikiringo. Hari n'abandi bantu barahiye amabanga yabo abo nabo ni babiri mu bagize sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi hamwe n'ugiye kurongora umugwi w'igihugu jejwe kubahiriza ubumwe bw'abarundi no gusubiza hamwe. Deogracias Sangani umwami yahadara umushikiranganje ajejwe inyubako akaba yasubiriye umuhisi Guillaume Ruzoviyo ku burongozi bw'uwo mugwi. Abarundi ngo bakwiye gufata amatora nk'urubanza rusanzwe nakamo bategwa n'umukuru w'umugwi mushasha ujejwe amatora seni mu bikorwa byo gubisikanya hagati y'umurongozi mushasha wa seni. Akaba yizeza ko nubwo itegeko rigenga amatora ritaraboneka atampungenge seni ifise kuri urwo rubanza Uburundi bwimirije. Tumukurikire. Itegeko rigenga amatora aho nzi bigeze ryaramaze kuva mu nama nshikiranganje ubu rizocarira mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka hama rimaze gutorwa nyine icobera umukuru w'igihugu arisire ku mukono. Nta mpungenge rero dufise n'urubanza rw'igihugu inzego zitandukanye zibijejwe rumwe rwose mu byo rujejwe ruri kw'ikivi twibaza ko atakizocegwa kirimo. Hama ibikorwa byo gukora byo ntibibuze mukurindira ko riza turakora ibindi kuko biriho. Uwo mukoreye mu ngata agusigiye amadosiye menshi mugiye gutangurira kuyatangura mu mugujejwe amatora urangije ikiringo hari bishobora kuba bitagenze neza nagaki mugiye guhinyanyura kugira ngo ibikorwa by'amatora bizogende neza. Munsi y'ijoro nta gishasha kiriho. Uburundi kuva mu 2005 azora amatora agira gatandatu. Nibaza ko abarundi bariko ratwumviriza bafata ko urubanza rw'amatora rubanza rusanzwe. Tuzogerageza dukora uko dushoboye kugira amatora agende neza nico tokwizeza abarundi. Abanyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bataronka isukari muri kino gihe bakaba bamenyesha ko naho iyo ibonetse bayitondera umwanya muremure kandi bakarinda gusabwa amakaye y'urugo. Bagasaba leta ko yokora ibishoboka kugira ngo isukari iboneke ku rugero rushimishije. Jean-Marie Vianney Ngendakumana yaciye mu makarasi atandukanye. Bamwe mu banyagihugu baba muri zone ya Bwiza iri muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko batoroherwa mu kuronka isukari muri kino gihe ngo nibonetse barinda gusabwa agakaye ku rupangu kugira bayiroswe. Isukari n'ikibazo kugira tuyironke n'ingorane nibonetse kweri haza gakeye mu ndwira ashobora kuza nka rimwe canke n'ukwezi gari taraza asabwa ikaye nyene tugatonda ku murongo hagiye bayiha n'abantu bazwe gusa bonye. Ego basaba amakaye bitwaje ikaye hoho ntushobora no kuyironka naho bo bakuzi kandi bakubona uri umubanyi nimba bibaza ko sangina ariyo ugurisha ntugende uronse ku kibazo cy'isukari n'ukuri birateye ingorane ngaha mu masite. Ubwo bukene bw'isukari ngo ntibuborohereza mu buzima bwabo bwa misi yose ngo kuko basanzwe bayikenera buri gihe. Ingaruka mbi ko yaturanyoterwa habeshi tinwere cayi atanzo gatunwa mbe abikibazo. Bisaba nuko yoza ari nyinshi nyine kaboneka ku bwishi hamwe kiya twaronka n'ijana niyasenkane kaboneka. Abo banyagihugu bagasaba leta ko yokora uko ishoboye kugira ngo ico kibazo c'ikena ry'isukari gitoregwe inyishu. Ababijejwe bari bakwiriye kubihagurukira n'ukuri bakaraba twebwe bene gihugu ukugende toyironka
ababijejwe bakabihagurukira n'ukuri bakaja baraba n'ingene itaha. Nubwo biruko abo banyagihugu twaganiriye bamenyesha ko iyo isukari bishitse ikaboneka abajejwe kuyitanga kubayitanga ku giciro cyashinzwe na leta cy'amafaranga angana n'ibihumbi 3,300 ku kilo. Arakoze mugenzi wacu Jean-Marie Vianney ngenda kumana yugagwa gimbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda ngo bishobora kugira ingaruka mbi kubijanye n'ubutunzi ku ruhande rw'u Burundi bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara c'ubutunzi ca Bujumbura bakaba basaba leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda gushira imbere ibiganiro kugira ngo uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu kumbibe ivyo bihugu bihana uko ari bibiri rubandanye nkuko vyahora tubakurikire. Ivyo bidutera amakenga kubona imigenderanire y'igihugu n'ikindi cyane cyane igihugu kibanyi yugawe gahagarikwa Burundi burahombera nyene burahombera kuko yo amafaranga ari karagendagenda igihugu kirunguka n'ikindi kikunguka n'abarundi abayakoresha bose bo muri bihugu bibiri bakagira kunguka ko baratubwira ko amafaranga y'u Rwanda bafite n'agaciro gusumba amarundi nibaza yuko ashobora gufasha abarundi nk'umurundi ashoreye utuntu akaronka dufanga twisununuye gatoya nk'umunyagihugu twebwe uko tubibona ntako twavyakiriye neza kuko twebwe nta byinshi biva mu bindi bihugu nyene kuko igihugu kiba kimwe kirahomba n'abanyagihugu n'abindi imitahe yabo ica yicara kuko ibintu nka byinshi biva hanze. Kuganira nta yindi nzira atari y'ibiganiro kuko ibiganiro nivyo bikuru nivyo bishobora guhuza ibintu byose bitari bagera neza byambe bitorerwa umuti mu biganiro. Nk'abanyagihugu twebwe batoye ico umuntu bisaba nuko ico kibazo bocicarira nimba ari gisabwa ico gihugu cyo hanze canke i Burundi bakicara hamwe bakavugana ingene ibintu byogenda kugira ngo bongere bugure imipaka nyene abantu bongere bagende canke ibintu byongere byinjire nkuko vyahora. Ababijejwe bakwiriye guhaguruka bo bonyine bakabyumvikana nkuko bari babyumvikanye na mbere mbibize kugurugwa niko ndabibona kandi byoshoboka ni ibintu bitoyi cyane. Ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko bitegerezwa kurangwa no gushaka kwa politike no kuvugana ukuri kugira ngo bishike kwiterambere n'amahoro birama n'umwihwezo w'umuhinga mu bijanye n'iterambere ry'ibihugu bishize hamwe asigura ko iyo nayo ari nayo ntumbero y'amasezerano yashinze akarere ka Afrika y'ubuseruko aremeza ko igihugu gishobora gufata ingingo igihe inyungu zaco zibangamiwe. Artemon Nduwimana abona ko hari hakwiye ko akarere ibihugu bikabihamagarirwa kuguma vyizerana muri iyo nzira yo gutatura amatati. Tumukurikire. Dusomye nk'ingingo ya 5 y'ibwirizwa rishiraho umuryango wa Afrika y'ubuseruko turabona yuko hariho ingingo ngenderwa ku nyamukuru ibihugu vyiyemeje kugira ko izo ngingo nyamukuru nazo akabari ukwizerana hagati y'ibihugu kugenderanira no kugira umubano mwiza hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko kandi warashizeho n'itegeko rigenga ibyo gutatura amatati bidaciye mu ngimba. Wongera urashiraho umugwi uraba ko kintu na kimwe caba gitosekaza imigenderanire hagati y'ibihugu. Hanyuma iyo hagize agatose kabaho uyo mugwi ni ujejwe kwicara ugatanga intumbero ugahuza ibyo bihugu kugira ngo bakinge ntihagire ingaruka mbi zishobora gushika mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Birababaje kubona mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko hariho ibihugu usanga biguma bigiranira imigenderanire itameze neza. Ivyo bigaca bituma ya ntumbero yuko ibihugu bya Afrika y'ubuseruko bitera imbere hamwe bibaho mu mahoro bikagira iterambere rirama bitosekara. Eka mbere
ayo matati abandanije zioshobora no gutuma umuryango wa Afrika y'ubuseruko ushobora gutembagara mu gihe atagikozwe ari naco gituma habwirizwa kwiyumvirwa ibintu bibwiza gushirwaho kugira ngo umuryango ntugere aho wotembagara bivuye ku kutumvikana hagati y'ibihugu. Ego ibihugu naho biba biri mu mugwi kanaka yaba uwa East African Community canke n'iyindi, ivyo bihugu biguma bifise ubwigenge bwo gufata ingingo kanaka mu gihe ivyo gihugu kibona yuko inyungu za bene co zishobora kugeramirwa, kugira ngo amatati akunda kuzarashika hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ashoboye gukingwa. Harabwiriza kubaho ugushaka kwa politike kw'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, hakabaho ukuvugana, kandi ivyo bavugana bikaba ari ibintu bigaragara biciye mu muco, kandi hagashirwaho uburyo bukwiye n'abahinga bakwiye bakora muri iyo migwi ijejwe gukinga no gutatura amatati, kandi ivyo basezeranye bigashirwa mu ngiro ku buryo umuryango ushobora gushika kuri rya hangiro wihaye. Naha amakuru twe twabateguriye cyarangirira, ndabashimira mwebwe mwese mwariko murakurikira, mugire ibihe byiza aho muherereye naho butaha.